twifuza yuko amatora ya 2025 yoba hamaze kujaho l'ordécoupage administratif shasha igabanya amakomine ikagabanya n'intara. Uyu n'umushikiranganje w'Uburundi ajejwe intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ry'amakomine Gervais Ndirakobuca. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya ugiye guhagarika ibikorwa byo kumenyereza ingabo za Mali. Papa Francisco azogendera igihugu ca Kazakhstan mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka. Aya makuru n'ayandi turabashikiriza mu kanya kari imbere. Ikaze mwese. Amakuru rero tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. President Vladimir Zelensky wo muri Ukraine yongeye gusaba ibihugu vya Buraya gufatira ibihano amabanki y'Uburusiya bakanahagarika kugura ibiva muri petrole y'ico gihugu. Inkuru ya mugenzi wacu Edi Gwema. Ageza ijambo ku bagize inteko ishinga amategeko ya Lithuania akoresheje uburyo bwa video, Zelensky yavuze ko igihe cyose ibihugu by'Uburayi bigicuruzanya n'Uburusiya bizatera intege abategetsi b'Uburusiya gukomeza ibikorwa byabo by'ubushotoranyi kuko bazumva ko nta nkurikizi bibagiraho. Nubwo Uburayi bumaze gufatira Uburusiya ibihano byinshi, President Zelensky asanga bukeneye no guhagarika gukomeza kugura ibikomoka kuri petroli by'Uburusiya. Hari ibihugu bikomeje gushidikanya gufata icyo cyemezo kuko bisanga byagira ingaruka ku bukungu bwabyo, dore ko ibikomoka kuri petroli byinshi babigura ku Burusiya. President Vladimir Putin w'Uburusiya we yavuze ko muri ibi bihe ku isi bigoye cyane gushyira igihugu kinini nk'Uburusiya mu bwigunge. Yongeye kuvuga ko ibitero bagabye kuri Ukraine bigamije kurinda umutekano w'abaturage batuye mu burasirazuba bwa Ukraine bakoresha ikirusiya n'uw'igihugu cye. Hagati aho biteganijwe ko President Putin ahura na mugenzi we wa Belarusiya Alexander Lukashenko. Ibiganiro byabo biribanda ku kibazo cya Ukraine. Belarusiya ni kimwe mu bihugu bishyigikiye Uburusiya. Urakoze Digwema. Hanje naho Papa Francisco ategekanya kuzogendera igihugu ca Kazakhstan mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka. Ibindi bijanye n'uru rugendo mugenzi wacu Fidel Nyongabo arabidushikiriza. Ibiro vya President wa Kazakhstan vyemeje ko Papa Francisco azogendera ico gihugu hagati y'itariki 14 na 15 z'ukwezi kw'icenda. Azoba kandi yitavye ikoraniro mpuzamadini. Iryo koraniro rigenewe gushira imbere ibiganiro hagati y'amadini atandukanye. Ikoraniro rya mbere ryabaye mu mwaka wa 2023. Kazakhstan, igihugu kigizwe hanini n'abayisilamu, kiracuritse n'Uburusiya buriko bukora ibitero muri Ukraine. Papa Francisco yari yamiriza ivyo bitero inshuro zitari nke. Papa Francisco afise imyaka 85 muri iki gihe, yarigera agendera akarere ko muri Aziya yo hagati kuva ashikiye amabanga yiwe mu mwaka wa 2013. Kazakhstan yarageramiwe n'imigumuko yihaye inkumbi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Abategetsi b'ico gihugu bavuga ko abantu batari munsi y'amajana 230 harimwo abajejwe kubahiriza amategeko 19 bishwe. Imigumuko yaradutse mu gisagara ca Zanaozen mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu bivuye ku iduzwa ry'ibiciro vy'ibitoro. Perezida wa Kazakhstan Kasim Zomart Tokayev yasavye Uburusiya kurungika inteko muri ico gihugu inyuma y'iyo migumuko. Urakoze cyane Fidel Nyongabo. Inzovu yarishe umushakashatsi w'umunya Colombia imuhonyanze yariko yiga inguge nini zitwa chimpanzee muri parke ya Kibali iri mu burengero bw'igihugu ca Uganda. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo. Sebastian Ramirez Amaya wo kuri kaminuza ya leta Arizona muri leta zunze ubumwe za Amerika yishwe niyo nzovu ku munsi w'Imana urangiye. Yari kagira ubushakashatsi mu ishamba ryo muri iyo park ari kumwe n'uwo bakorana. Kigo kijejwe inyamaswa muri Uganda catangajwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ko bahuye n'inzovu yari yonye n'ikirabatera bituma bategerezwa guhunga mu mpande zitandukanye. Tukigo kimenyesha ko iyo nzovu yakwirikiye Sebastian iramuhonyanga gushika ahapfa. Yariko agira ubushakashatsi bwo ku rwego rwa doktora kugugene inguge nini zitwa chimpanzee z'igitsina gore n'igitsina gabo zibana. Urupfu rwiwe ubaye amezi 3 inyuma yuko ingenzi komoka muri Arabia Saudite yishwe n'inzovu mu yindi park muri Uganda. Urakoze cyane Fidel Nyongabo. Tuje mu bihugu vya Buraya naho umuryango bumwe bw'ibihugu vya Buraya ugiye guhagarika ibikorwa byo kumenyereza ingabo za Mali ni nyuma yuko ico gihugu chance kwizera uyu muryango
ku basirikare bigenga b'Abarusiya batazivanga mu kazi kabo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eddie Gwema. Ibi byatangajwe na Joseph Borrell, umuyobozi ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Iki cyemezo cyatumye hari abibaza amaherezo y'ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUSMA nizoherejwe n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Gifashwe nyuma y'uko Ubufaransa n'ibindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi bifata icyemezo cyo gukura ingabo zabyo muri Mali. Borrell yavuze ko bahisemo guhagarika ibikorwa byose byo gutoza ingabo za Mali kuko batizeye umutekano wabo, ariko yongeyeho ko uwo muryango utahagaritse ibindi bikorwa ukorera muri Mali. Iki gihugu kimaze igihe mu ntambara n'imitwe y'intagondwa za Kiislamu kitabaje abacyanshuro b'Abarusiya b'ikigo Wagner kubafasha guhangana n'iyo mitwe. Borrell akavuga ko Uburayi budashobora gufatanya n'ikigo cyafatiwe ibihano n'Uburayi gishinjwa ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu. Avuga ko Wagner ishobora kuba yaranagize uruhare mu bwicanyi buherutse gukorerwa abasivili muri Mali mu kwezi gushize. Barakoze bagenzi bacu badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga vya Afrika tuyahere mu Burundi. Leta y'u Burundi igiye kugabanya igitigiri c'intara n'amakomine agize igihugu mu ntumbero yo kwitegurira neza amatora yo mu mwaka wa 2025 nayo muri 2027. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Kubwo mushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu, intara nkeya zigizwe n'amakomine makeya niwo mushinge w'iterambere rirama ry'abanyagihugu. Gervais Ndirakobuca abona ko ari cyo gituma igitigiri c'intara 18 n'amakomine 119 kitorohereza iterambere ndetse n'ibikorwa by'amatora muri rusangi. Mu nama yagiranye n'abatwara intara n'imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu yabereye mu ntara ya Kayanza gushika mu mpera z'iyindwi iheze, uwo aserukira leta yasiguye ko uwo mugambi ubwirizwa kuba wagiye mu ngiro mbere y'umwaka w'2025. Ikibazo cha code electorale iteza guhinduka nivyo mugabo ariho leta yaraba. Twifuza yuko amatora ya 2025 yoba hamaze kujaho l'eurodécoupage administratif shasha igabanya amakomine ikagabanya n'intara. No code rero zishobora kuyishikako iryo bwirizwa itaraja mu ngiro kugira duce tugira code twisunze l'eurodécoupage shasha. Turiko turabikora kandi turiko tubikora kuneza ya twese tudahengamiye kuruyisanye kururiya. Yamana naho biruko bamwe mu banyamigambwe babibonamwo amahinyu. Nk'umugambwe SNL ukomeye mu gitavuga rumwe na leta ubona ko ari ubusuma bw'amatora y'abashinga amateka yo mu mwaka w'2025 nayo umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2027 bwatanguye gutegurwa. Uwo mugambwe wavuze ko igikorwa cyo guhindura itegeko rigenga amatora cyo kwitonderwa abegwa na politike bose bakagira ico baterereye hako leta ivyihererana yonyene. Agatogwa satwara uwo mugambwe akanabuserukira mu nama nshinga amateka yabwiye Ijwi ry'Amerika ko umugambwe wiwe utarasabwa intererano kuri ico gikorwa. Ico bikoze hari yindi migambwe nka APDR icima ko igabanuka y'intara rizotuma bashikira abanywanyi babo neza kubasaba amajwi. Gabriel Banza witonde atwara umugambwe APDR kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Mu mpinyanyiro za politike zamazabaye imbere y'uko amatora aba, ariko twe umugambwe APDR tubona ko ata mahenya mu byo kuri amatora ya canke ari ahubwo bizodufasha ko twese tugera mu izo ntara 5 canke 6, kuko urusanga amatora ageze ugasanga umuntu ari mu ntara zike ntamenye ivera mu zindi ntara, ariko mu ntara zose imigambwe kumburizo biriyo kuburyo dukurikirana ibiri ko birahabera. Aho ubona kaje baduhaye kuzo kwitoza mu ntara zose hama tugakurikirana ku mabiro de vote yose tukabona ko amatora ari karagenda neza, kuko idozanira karusho twego kumbuye byahora bigora gushika mu ntara 18. Umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu yasiguye ko yindi ntumbero nyamukuru yo kugabanya intara n'amakomine ari kugira ubutunzi bw'amakomine bwisununure kurusha. Ku Burundi no musi avec 27834 km², intara 18, amakomine 119 ni kibazo
ugaca usanga rero beniza amakomine ikomine nishikiya ni miliyoni 200 tugaca tuvuga ngo amakomine ngo turiko tuja muri decentralisation. Iyo decentralisation ikunda hama tugaca tuvuga ngo twakwiya ikomine ngo tuzaha 500 miliyo, ugaca ufata komine Mishiha 500 miliyo, komine Rumonge 500 miliyo, komine Kayanza 500 miliyo, muca mwumva ko ari ikibazo. Nibaza yuko Imana ikatuja imbere tukabishikako bizoba ari igikorwa c'iteka ku gihugu cacu. Aha umugambwe APDR urahafitiye intererano kugira ngo iryo hangiro rishikweko, kubera intara 5 canke 6 zama zikomera gose kuko usanga zigira imigwa mikuru ikomeye, bigatuma ibisagara bito bito navyo biba byinshi kandi bikomeye cyane. Ariko rero nubwo bimeze ko turafije dusaba muraze yuko intara zagiye zigwira kugira ngo begereze ubutegetsi abene gihugu. Dusaba yuko bagabanije intara n'amakomine boca bahireza inguvu amazone, kuko no munsi hariyo twagwa n'umushefu de zone utabona neza uruhara rwabo muri administration. Ivyo amazone rero yoca komezwa ku buryo byuko umwana gihugu kinakeneye nk'ivy'imyandiko barondera amakomine, amakaranga muntu, impapuro zisanzwe baca bazironkera muri zone batiriwe baratama. Naho atagitigiri n'amazina y'intara shasha biraja ahabona, amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko intara zishobora guhurizwa hamwe zikaba 5 zigahabwa amazina y'inzuzi n'ibiyaga biri mu gihugu. Isoko ry'inkuru rivuga ko akarorero kuri uwo mugambi wo kugabanya intara n'amakomine ari igihugu kibanye c'u Rwanda gito mu bunini ugereranije n'u Burundi, ariko kikaba gifise intara 5 harimo umugwa mukuru w'igihugu hamwe n'uturere 30 gusa tugereranywa n'amakomine mu Burundi. Pierre Claver nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika. Urakoze Pierre Claver kuri nkuru. Ubu naho dukubitire mu Rwanda, naho leta y'u Rwanda itegekanya umugambi wo kugabanya ivyibutso vya genocide hagasigara bike bifatwa neza kurushaho. Umuryango w'abakorokotse genocide Ibuka wo uvuga ko ushigikiye uwo mugambi, ariko ukavuga ko ivyo vyibutso bidakwiye kwimurwa kure kuko abarokotse ku icumu badategerezwa kugenda urugendo rurerure. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda. Iyi gahunda yo guhuza inzibutso za genocide yatangijwe muri 2019 binyuze mu iteka rya Perezida wa Repubulika nimero 061/01 ryo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 5 2019 rigena imitunganyirize n'imicungire y'inzibutso harimo n'uburyo zigomba guhuzwa. Ibarura ryakozwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya genocide ikiriho CNLG mu mwaka wa 2015 igaragaza ko muri icyo gihe mu gihugu hose hari inzibutso 134 n'imvi 115. Ubwo komisiyo ya Sena yari muri iki gikorwa umwaka ushize, uturere twagaragaje ko kugeza ubu hari inzibutso 172 n'imva 53. Ibyo bigaragaza ko hari intambwe z'ikubitiro zatewe mu guhuza inzibutso. Leta isobanura ko iteganya kureba uburyo imibiri igaragaza uko genocide yakozwe yabikwa neza mu buryo bwa gihanga kandi ikabikwa igihe kinini. Minisitiri Bizimana Jean Damascene uyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda aherutse gusobanurira abasenateri ko kugira ngo ibi bigerweho bisaba ko hasigara inzibutso nke zo kubungwabungirwamo amateka. Igikorwa cyo kureba uburyo imibiri ishobora kubikwa imyaka myinshi, iyo tekinoloji rero turayikorera ku rwibutso rwa Murambi, nitumara kuyirangiza twagira n'izindi nzibutso tubijyanaho, iyi mibiri igashobora kuba yazabikwa igihe kinini, hanyuma tugasigara tuganira n'abantu n'izindi nzego kugira ngo indi ibe yashyingurwa. Ntabwo iyo mibiri yahama igihe cyose, twumva hasigara imwe nk'ikimenyetso cya genocide, ariko ntibibe ngombwa yuko ku nzibutso zose iyo mibiri ikomeza kuba ihari. Kubungabunga imibiri imwe indi ikazashyingurwa birajyana n'ibirimo gukorwa muri ibi bihe byo kubungabunga bimwe mu byarangaga bishwe muri genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni kimwe n'imyenda, naho hari tekinoloji turiho dukoresha inyamata y'uburyo imyenda nanone ivanwa mu mukungugu n'ibindi biyangiza igashobora kuba yazabikwa igihe kinini, nka kimwe nyine mu bimenyetso bigaragaza ko abishwe bari bafite n'ibyabarangaga. Inyamata twarabirangije, niyo mpamvu twabyimuriye ku rwibutso rwa Ntarama ruri hafi ya Nyamata kugira ngo bikomereze aho ngaho. Umuryango Ibuka wita ku bibazo by'abarokotse genocide wemera neza politike ya leta yo guhuza inzibutso mu rwego rwo kugabanya umubare wazo kugira ngo izisigaye zibashe gufatwa neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Bwana
Yishakiye Naftali yabwira Ijwi rya Amerika bimwe mu bikwiye kuzitabwaho. Cyambere nuko abantu bafata mwanya bakaganiriza abantu